none rero twahira tumusabe ashike hano atubwire amajambo Imana yamurungikanye kuza kutugaburira. Kaze cyane. Yesu ashimwe. Turashimiye kwikaze mwaduhaye kuva ku munsi wa kane mutwakira kandi mwatwakiriye neza. Namwe turabifurije kuzohabwa kaze nziza mu bwami kwa data. Yesu ashimwe. Kandi twabashikiriza intasho y'ishengero ryo mu Nyakabiga, baradutumye kubaramutsa hamwe n'umuryango mwakira izo ntasho. Dushishikare rero amajambo y'Imana nk'uko tumaze iminsi twumva ijambo ry'Imana, hanyuma rero umwe wese yugura ubugingo bwe nk'uko twabwiwe kugira ngo Imana ishishikare kuvugana natwe biciye mu ijambo ryayo. Turabe hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice ca mbere umurongo w'8. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice ca mbere umurongo w'8 havuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona byo kunshingira intahi Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Duce dusoma kabiri ku murongo wa mbere dushikane ku wa 4. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye hamwe, haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka nk'uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bicayemwo. 3. Hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bija kumwe, bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpwemu abahaye kuzivuga. Twongere dusenga Imana. Mana nyene ubushobozi, turagushimiye ingene mwami wabanye natwe. None rero mwami turi imbere yawe, turaguhaye kaze, duhaye kaze mpwemu yera ashishikare kudusigurira amajambo yawe, kandi turasabye Mana kugira ngo utange ubushobozi buva mu ijuru bworukire kuri umwe wese ari hana kwifuza. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Yesu ashimwe. Kuva ku munsi wa kane twarumvise amajambo y'Imana avuga kuri uku kwakira canke kwambikwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Tumaze iminsi twibukanya amajambo y'Imana aho se bemera Kristo nk'umwami wabo, ingene yadupfiriye yaducunguye, hanyuma akapfa akazuka, hanyuma akaca ayigisha mara iminsi 40 ariko arigisha abigishwa biwe, hanyuma arabasezera araja mu ijuru, aca yongera rero inyuma y'iminsi 10 abarungikira mpwemu yera. Hano turabona amajambo y'Imana kuri aya masezerano ya mpwemu yera. Yesu agomba kuja mu ijuru yarasezeye abigishwa, ariko abibutsa isezerano nk'uko nawe uri mu isezerano, ngo natwebwe hano turi mu masezerano. Abakozi b'Imana bari mu masezerano yuko bakoresha bakira ubushobozi bwa mpwemu yera, ubushobozi buvuye mu ijuru. Yesu arabarira hariya mu gitabo ca Luka 2:4 avuga ngo umve ngira mbarungikire ico data yasezeranye. Arabibutsa ko agira rungike, ariko kandi acababarira kuja ahantu barindirira, baca bamara iminsi 10 bariko barasenga. Hanyuma rero
mpwemu yera arururuka, babona ibitangaza. Icya mbere twabonye nuko isezerano rigira iryawe. Benshi bafise ibibazo bati mbega umuntu yoronka mpwemu yera gute, mbega umuntu yokwambika ubushobozi bw'Imana gute? Icya mbere wibuke kufise isezerano, isezerano ari iryawe. Igira kabiri umenye yuko ubwo bushobozi buva ku Mana. Mpwemu yera uramukeneye kuko adufitira ikimazi cyinshi. Yesu arasigura ikimazi ciwe yuko ari we aguha gutahura yuko Yesu ari mu Mana kandi n'Imana iri muri Yesu, kandi ko nawewe uri muri Yesu. Araguha ugutahura kandi akongera akakwigisha, akwibutsa ijambo ry'Imana. Benshi araho binjira canke bagasoma ijambo ry'Imana ntibaritahure, ni mpwemu yongera akibutsa. Uri no mu bihe bigumye, uri no mu mageragezwa akomeye, uri mu bihe bigoye, nta wundi yokwibutsa atari mpwemu w'Imana. Kuko hari igihe umuntu ashika ahantu aremegwa, akaremegwa. N'umukozi w'Imana arashobora kuremegwa, n'uwundi wese arashobora kuremegwa, ariko mpwemu akaca asubira akamuremesha, akacongera ngo akamuhishurira n'amabanga y'ijuru, akamenya ivy'ijuru. Imana ishimwe. Hanyuma akacongera agatanga ingabire ziwe, ingabire za mpwemu yera kw'ishengero ryose. Umwe agaronka ingabire y'ijambo ry'ubwenge, uwundi akaronka kumenya, uwundi agahabwa gukora ibitangaza, uwundi agahabwa kwizera, uwundi agahabwa gukiza indwara, uwundi agahabwa kuvugishwa n'Imana, uwundi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, uwundi akaca ahabwa no kuzisobanura. Hanyuma rero uwundi agahabwa kugera izo mpwemu. Ishengero rero rikaba rifise ibintu bikwiye kugira ngo rishishikare haba itandukaniro ry'ishirahamwe n'ishengero rya Kristo. Igitandukanya ishirahamwe n'ishengero ni mpwemu yera. Iyo aba mu ishengero bakora cyo kimwe no hanze bagasukiranya ibintu, aho rero niho bica bigorera. Kuko hariho ibikorwa vy'uburongozi vy'ishirahamwe, hariho uburongozi bwo mu gihugu, hariho uburongozi bwo mu entreprise, hariho uburongozi bw'abashiramwe atandukanye bw'amasosiyete, hakabaho n'uburongozi bw'ishengero. Aho naho kandi ubwo bwose burafise ibikorwa canke amategeko bwisunga mu gukora igikorwa. Arabo mu ishirahamwe barafise amategeko agenga iryo shirahamwe ingene batunganya ibikorwa. Ari mu burongozi bwo mu gihugu, aho hose barafise amategeko bisunga, kandi ayo yose yarenze urahanwa. Mbere bobo bafise n'ivyo bambaye bishobora kuguhana. Hanyuma kandi n'abarongozi bo mw'ishengero, n'abarongozi bo mw'ishengero, n'abarongozi b'amakorare, abarongozi b'abasenzi, abarongozi b'ishengero avuga butumwa, nabo barafise ibikoresho bibagenga, ingabire za mpwemu yera. Igihe dukora tudakora na mpwemu yera, aho bica bigora. Kandi iyo bisukiranye naho nyene bibi bibazo, kuko bamwe bafise ibibagenga abandi bibagenga. Imana idufashe. Ariko kandi barakorana uko bose bakorera kuri mu bantu bamwe. Imana idufashe, kuko ejo hari amateka azokugenga, kandi rero ayo mateka hari arakugenga. Ay'igihugu arakugenga, ay'ishirahamwe arakugenga, ariko ay'ishengero aca kugenga umwanya wose. Urabona, uri Tanzania ugengwa n'amateko y'Tanzania, uri mu Burundi ugengwa n'amateko yo mu Burundi, uri muri Kongo ugengwa n'amateko y'Kongo, uri Buraya n'amateko y'Buraya, muri Aziya mu bihugu kanaka. Ariho kandi aho uja hose turafise amategeko, kandi ugendera yatwibutsa n'impwemu yera. Aho uja hose ayo mategeko aguma gufata. Ntuzogira ngo ndavuye mu Burundi birahindutse, oya. Ariko mpwemu yera
azokwama agendana nawe yama kwibutsa. Imana ishimwe. Za ngabire zose zigakora na ya mabango yose na bwa burongozi. Ikigoye hari aho twitiranya amabango, uwahawe ibi agomba gukora ibi, uwahawe ibi agomba gukora ibi. Aho rero niho bica bigora. Uwahawe igikorwa cyo kuririmba agomba gukontorora uwahawe igikorwa cyo kuvuga butumwa, uwahawe igikorwa cyo kuvuga butumwa agomba gukontorora igikorwa cy'ubupasitori. Cyangwa ugasanga tugomba gukontorora igikorwa cy'abungere pastor, mbega twobakontorora? Ntibishoboka. Umwe wese ari amabango mpwemu yera yashize mu ishengero. Hanyuma kubera iki hari induru, hama induru mu madini atandukanye, habuze uburongozi bwa mpwemu yera. Kuko ucusubira ukika ukaraba ingene ukora. Yesu rero yari yabonye abigishwa ingene bameze iyo bagiye kuvuga ubutumwa, bahejeje ariko arabasezera, baca basubiranamo ngo mbega ninde azoba umukuru, ninde azoba umukuru muri twebwe. Bagatangura kubazanya. Ugasanga ni kibazo. Izi intebe ziragoye harya. Hariko Yesu agasubira akababarira. Mu nyuma yaracabera ati muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Reka rero dushishikare. Hariho rero twarabonye ku myiteguro, imyiteguro yo kwambika ubwo bushobozi. Umwiteguro wa mbere n'uwo kwihana. Abantu benshi binjira mu madini batihanye, abantu benshi barayinjira mu gice batihanye. Agomba kugira ubukwe, yifuza kugira ubukwe mu ishengero, yagomwe umukobwa ari mu ishengero, yaronse umusore ari inyuma agira muzane, aje rero kugira ubukwe ariko ntaje mu ishengero. Abandi bakinjira kuko hari ibindi baba bakeneye, hari icyo bakeneye akaca yinjira. Umuntu umwe niwe yagiye atanga umuhamagaro ahantu mu bwiza kanaka, hanyuma rero baramaze ati kubera ko utanze umuhamagaro ngo uravye barya abagabo c'est mieux. Aho rero icyo ni kindi kiba. Niyo yashika rero azorondera kuba mieux que les autres, bizoca bibi bibazo. Imana idufashe. Guhinduka, Bibiliya irasaba ko umuntu ahinduka. Abaroma mu cete parariki y'Abaroma 2:12 avuga ngo ndimushushanywe n'ivyiki gihe yamara muhinduke gose. Mbega warahindutse? Kuko umuntu arashaka kuririmba atarahinduka, arashaka gusenga atarahinduka, arashaka gukora n'ibikorwa ibi tubona byose agashobora kuvyensara akabishiraho atarahinduka, arashobora kuvuga ubutumwa atarahinduka, akaba pastor atarahinduka. Ico rero kisha kibi kibazo. Bibiliya rero idusaba guhinduka, kwihana. Bibiliya ivuga ngo mwihane, muhindukire, ibyaha byanyu bihanagugwe. Nico gituma rero ushobora gusanga hari induru hirya no hino, usanga ataguhinduka. Iyo rero hariya dusome mu cete Paulo yanditse turabe igice ca mbere. Aho ndaho twarabu uyu munsi ndaho twasomye. Mujeyo hariya mu cete Paulo yanditse ni Petero igice ca mbere. Dusabe umurongo umwe mu bakozi b'Imana shike hano, umwe yamye asoma dusomere. Mu cete ca mbere ca Petero 1:13. Cete ca mbere cyanditswe na Petero 1:13. Ucushikana kuri 23 ntidusigura vyinshi, mukurikirane mumvirize. Twahamagawe kuba abera, nuko rero mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibiboreza, mwizigire rwose ubuntu muzozanirwa mu kuzohishurwa kwa Yesu Kristo. Mumere nk'abana bagamburuka, nimwishushanye n'ukwifuza kwanyu kwa kera ko mu gihe cyo kutamenya kwanyu, ariko nk'uko yabahamagaye ari yera, namwe abariko mubabera mu ngeso zanyu zose.
kuko byanditswe ngo mubabera nk'uko nanjye ndi uwera. Kandi kw'iyo mwambaza muyita so, ariyo icira umuntu wese urubanza rukwiranye n'ibyo yakoze, itarobanuye ku cubahiro, mumara igihe cyo kuba inyambukira mutinya. Muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu z'imburakimazi mwatojwe n'abasogokuruza, atari bishira nk'ifeza canke izahabu, ariko mwacungujwe amaraso y'igiciro kinini, nk'ay'umwagazi w'intama utagira agasembwa canke ibara, niyo ya Kristo. Uwo yamenywe n'Imana kera, itanguriro ry'isi ritarashigwaho, ariko yerekanye mu iherezo ry'ibihe ku bwanyu. Mwebwe abo yahaye kwizera Imana, niyo yamuzuye mu bapfuye ikamuha ubwiza, nico gituma ukwizera kwanyu n'ivyizigiro vyanyu biba ku Mana. Nuko rero ko mwejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mukunde bene data bitari ivy'uruheyiheyi, mukovye mu gukundana bivuye mu mutima, kuko mwavyawe ubwa kabiri, mutavyawe n'imbuto ibora, ariko mwavyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana ririho rigahoraho. Amena. Amen. Yesu ashimwe. Hano turabona amajambo atari make, ariko tuvuze mu mfunyapfunyo tuba tubonamwo ibintu bibiri bikurikirana na kwa kwihana. Iyo umuntu yihanye acaba uwera, kuko Imana yacu ni yera. Ko ari yera rero tubwirizwa kuba bera, kwama twitunganya. Imana iragororoka, tukwiye kuba abama bagororoka. Nuba ngo kugiranira imigenderanire myiza n'Imana, kugira ngo ugendere mu bushobozi cyangwa ube mu bushobozi bwa mpwemu yera, nuko ugumana imigenderanire myiza n'Imana. Abantu b'Imana, abakozi b'Imana, abaririmbyi, abasenzi barakenewe kwama bagiranira imigenderanire myiza n'Imana. Kuwa Mungu imigenderanire myiza n'Imana, kuwa mbere imigenderanire myiza n'Imana, kuwa kabiri ugira imigenderanire myiza n'Imana, kuwa gatatu nuva ngo iminsi yose. Hariya mu bikorwa ukorera gira imigenderanire myiza n'Imana. Muri vya biro, hariya kwibarabara, hariya mu isoko, mu mangazini, Imana igusaba yuko uguma uruwera, niho ugira imigenderanire myiza n'Imana. Igira kabiri, muri kwa kwihana, mu kumenya ko abantu bihanye, nuko bagiranira imigenderanire nabo ubwabo. Harakenerwa, Bibiliya iradusaba kugiranira imigenderanire myiza. Abapastori bagiranira imigenderanire myiza, abapastori bagiranira imigenderanire myiza n'abavuga butumwa, abavuga tubagiranire myiza n'abapastori babo, kandi bagiranira imigenderanire n'abaririmbyi, n'abasenzi, n'abantu bose, abakristo bose. Hanyuma ugenderanire imigenderanire myiza no mu kibano nahuba. Yesu ari ku musaraba, umusirikare aramukurikirana, kuko harya iyo hari urugamba canke ibintu bikomeye, umuntu azi ukuri wenyene n'umusirikare, abandi ntavyo bamenya. Kuko uwundi niwe yavuze ngo iyo hari urusoro rusohotse, ikintu ca mbere kitangura gupfa n'ukuri, niko gutangura gupfa. Ariko ubimenya n'umusirikare. Umusirikare rero yarakurikiranye ivya Yesu, barakurikirana ingene bamukubita, arakurikirana ingene yifata ariko arasamba, arakurikirana ingene yishura, arakurikirana ariko umusaraba. Aca vuga ati vy'ukuri yari umwana w'Imana. Haleluya. Mu bihe bigoye niho umenya umukristo, mu bihe by'inzara niho umenya umukristo, mu bihe by'intambara niho umenya umukristo, mu gihe abantu bariko barankana niho umenya umukristo, mu gihe amoko asubiranamwo niho umenya umuntu yakijijwe, mu gihe umenya ko mu muryango
hariho urwango bariko barasubiranamwo, harimwo imburano, harimwo amamanza, harimwo abangana. Umukristo niho uca umumenya. Yesu ashimwe. Ariko mu gihe wamugira ngo igihe haba ingorane naciye nsitara ndagwa mwunga nisamehe, umwanya wose nisamehe kubera iki? Kuko wamugwa ntiwihanye. Bibiliya irasaba ko wihana, ico ca ntiwamugisubiramo. Iyo ukihanye uba ucihanye. Bibiliya irasaba rero kugiranira imigenderanire n'Imana n'abantu. Usavye Imana imbabazi n'abantu urabasaba imbabazi. Imana idufashe. Iki kwirikira abantu benshi gituma ariko baragwa, batakirondera ubushobozi bwa mpwemu yera, barahevye ijambo ry'Imana. Yesu yaravuze ngo nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje, nanje nzosaba Data azobaha uwundi mwiza. Ahana ngo nimwankunda amajambo yanje ama muri mwebwe, musabe ico mugomba cose kizobabera kuno. Ijambo ry'Imana niryo riduhanura, niryo ritugorora, niryo riduhana kugira ngo umuntu wese abushitse, nk'uko Paulo yavyandikiye Timoteyo, ubahanure. Kandi Yesu arababarira, mugende mubigishe kwitondera ivyo nabageze. Aho uri hose wame wibuka kwitondera ivyo Yesu yakugeze, kuko ikibazo kiriho gukora icaha. Uwundi niwe yagize ati wame usenga ucuvuga uti naracumuye njumura n'ibigirankana. Imisi yose ugacumura n'ibigirankana, imisi yose ucumura n'ibigirankana, imisi yose ucumura n'ibigirankana. Mbega none ukuzura mpwemu yeri ko ucumura n'ibigirankana? Abashingana mweho mubivuga kwiga abashingana ntahe. Umuntu acumura n'ibigirankana vyogenda gute? Yoronka mpwemu yera? Bica bigora. Nibuka umunsi umwe ndi kwishuri hajya turi muri interna, hari umwana ashobora gutoroka gatoya, hanyuma rero umuyobozi umusilveya aradufata, yari umukozi w'Imana n'umupastori. Hanyuma rero kandi agufashe nta manota yagukura, mugaba amajambo yakubarira, cyari gitangaza. Hanyuma rero acavuga ngo nyaruka hano zana urupapuro, acaze n'urupapuro, zana ikaramu, niwandika uti amategeko yose yanaka, avuga directeur de l'interna, ndayahakanye. Wa umunyeshuri yafatika n'amangagara yandike, ntiwandike, wewe wayarenze kuyabona, wihenze wavyibagiwe gusa. Acha ngo base andika ko mwavyibagiwe, ngo andiko rero naravyibagiwe ndasavye aze kunyibutsa. Ndeka naho nyene ico ntawo candika. Imana idufashe. Wirinde gukora icaha ibigirankana. Uzi yuko kwiba ari ibicaha bihebe. Uzi yuko kubesha ari icaha bihebe. Uzi yuko guteranya ari icaha bihebe. Uzi ko kurementanya ari icaha, none kwe kurementanya. None weho boco akurementaniriza nawe wonezerwa. Imana idufashe. Ni kibazo. Hanyuma rero kuko imibano iyo nenye nirarekana umuntu w'Imana uko aba ari. Iyigira gatatu ni kugamburuka. Kuko abantu benshi ugwaruka, abigeme, imisore, haraho bagambarara. Mugabo bagize ati abagomba mpwemu yera camuza. Eka tubanze dusome Matayo 2:1. Mugende Matayo 2:1. Kugamburuka. Nawe biriva ngo mugamburukira Imana, ariko mugwanye wa mugwanizi. Matayo, navuze Matayo kangahe? Nagira numve ko mwakwirikiye 2:1 umurongo wa 29. Agaruke kubera hari abadafise Bibiliya, asome ijya mirongo yose kugira ngo twumve context birimo. Uhere ku 2:8 ushikane kuri 32. Matayo 2:1
uhere kuri 2:8 ariko twagotondera irya 2:9. Mu izina rya Yesu Kristo. Umugani w'abahungu babiri. Mugira ngo iki? Habaye umuntu yari afise abahungu babiri, aragenda abarira umukuru ati genda mwana wanje uyu munsi uje gukora mu ruzabibu. Aramwishura ateka singenda. Maze hanyuma aririmbura aragenda. Aja kuwa kabiri amubwira kuno. Aramwishura ati ndagiye muvyeyi. Ntiyajayo. None muri abo bompi nuhe yakoze ivyo se agomba? Baramwishura bati nuwa mbere. Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko abatoza kori n'abasambanyikazi babatanga kwinjira mu bwami bw'Imana. Kuko Yohana yaje muri mwebwe agendera mu nzira yo kugororoka kandi ntimwamwemera, ariko abatoza kori n'abasambanyikazi baramwemeye. Namwe mubibonye no hanyuma ntimwirimbura ngo mumwemere. Yesu adufashe. Aha turabona abahungu babiri, umwe baramutuma mugabo arahakana, ariko asubira aririmbura, aca agenda arakora, uwundi nawe aranga. Mbega muri abo uzo nimba asavye mpwemu yera, agasaba umugisha uva mu ijuru, agasaba ubushobozi buva mu ijuru, n'uyuhe muri abo yoronka ubwo bushobozi buva mu ijuru? N'uwa mbere. Aho rero ntitwovuga vyinshi, kandi yaravuze no kuri aba bihana ku batoza kori n'abasambanyi, kuko aha abatoza kori bari bazi ko ari abantu babi. Ngira ngo uburyo bakora kwa rukundi, mugabo tutagize ngo ngira ngo turazi umwe muri bo ingene yakora, kuko niwe yavyiyaturiye ni Zakayo. Yaravuze ngo abo nagunze ngiye kubariha, n'aboro ngiye kubafasha. Nuvuga ko mu batoza kori harimo abagunga. Hanyuma rero agomba Yesu aramugendera, bamwe baratsitara baridodomba ko yinjiriye umutoza kori, ariko we uwo munsi agakiza kagenze mu nzu yiwe kuko yarihanye. Aravuga ati ndihanye nzosubiza. Yegari abantu bihana bagatinya gusubiza. Subiza ni ucugira amahoro. Hanyuma rero baca Yesu ari n'abasambanye nabo, wihanye arababarirwa. Bibiri ivuga ngo naho ibyaha byawe byo tukura tukutuku bizokwera nka sheregi. Nawe warakoze icyaha kimeze gute imbere y'Imana, Imana iraguharira wemeye kwihana, Imana ihabwa icubahiro. Hari icyo rero Imana igusaba, hari icyo Yesu agusaba kugira ngo uronke umugisha uva mu ijuru, uronke ku ngabire za mpwemu yera, uronke ya migisha yose. Kuko nagira ndakubarire, abantu benshi babariye umugisha bagomba kubona amazu, ariko amazu n'abapagani barayaronka. Barashaka kugira n'amazu meza gusumba twebwe, kandi inzu ushobora kuyironka ikabomoka cyangwa igasaduka cyangwa igasha. Ariko umugisha w'Imana tuvuga n'uwa mpwemu yera. Yesu ashimwe. Urondera umugisha w'Imana. Umukozi w'Imana yagira ati bane ntimuzosabe ngo nyongera umushahara, ariko uzosabe ngo Mana nyongera umugisha, kuko umugisha w'Imana uratungisha. Umushahara naho uba munini uguma uvuga ngo ndakenye, naho bakongera uguma uvuga ngo ndakenye. Agomba asore dekere ngo turabongeye 50%, naho nyene ku wundi mwaka ngo turakenye. Ugo mukena ugumukena, ariko ufise umushahara ariko ufise umugisha w'Imana, ugira ngo umugisha ubuntu bw'Imana burampagije. Yesu ashimwe. Bakozi b'Imana duhazwa n'umugisha w'Imana. Umukozi w'Imana dahazwa n'umugisha w'Imana arya ibigira 10 by'abandi ntabishikane, arya imperezwa ntashikane. Umukozi w'Imana, umuririmbyi atari mugisha w'Imana, hari ivyama bimugora, kuko gana mwebwe mbe nimura mukotiza amahera. Imana idufashe. Umuntu atari mugisha w'Imana
niyo ageze mu kazi yamabona ko ari umukene ari haca yiba. Bakuzeza ubutunzi, alimentation, imangazini, akazi, amaproje, ugasanga uriko urakwega, urya ibiturire, amakomisiyo agora abantu. Imana idufashe, iduharire. Mbega uriye igiturire aruzura mpwemu yera? Mbega uwanse gutanga amarisha ngo babanze bamuhe komisiyo aruzura mpwemu yera? None umuntu adashaka kuzura mpwemu yera ni umupendikoti? Bakoze iyo namwe mwivuga gute? Umuntu agira ati urya naho yosaba ntaronka mpwemu yera, ni umubeshi, kuko n'umwanzi, aranka abantu, ararementanya, aratukana, arasambana, asambuza ingo z'abandi, yonona abana b'abandi, hanyuma kandi ari mu idini. Mugabo mbega n'umupendikoti uyo yoba ari umupendikoti? Uyo siwe. Ariko nimba hari uwaje ace yihana. Imana idufashe. Hari ikindi Imana tugomba ko, kandi nico tuje turangiriza ko, Luka 6. Ubutumwa bwiza bwa Luka igice ca 6, kugira ngo ushishikare kugira umugisha w'Imana, umugisha wa mpwemu yera. Ntugu murondera ibyaha mw'isi uzobironka, ariko banza witwarika imigisha yo mw'ijuru. Turabe hariya Luka aze wawundi ariko aradufasha. Luka 6 2:7 abariho duhera. Twagezwe gukunda abansi bacu, ariko mwebwe mwumva ndababwire, mukunda abansi banyu, mugirire neza ababanka, muhezagira ababavuma, musabire ababagirira nabi. Ugukubise mu musaya umuhindukirize n'uwundi, ukwaka umutamana ntumwime n'ifundo. Ugusaba wese umuhe, unyaga ibyawe ntuzubimwaka ukundi. Kandi uko mugomba ko abantu babagirira, mubariko mubagirira namwe. Kandi nimwakunda ababakunda, muzoshimwa iki? Kuko abanyabyaha nabo bagira batyo. Kandi nimwagirira neza ababagirira neza, muzoshimwa iki? Kuko abanyabyaha nabo bagira batyo. Kandi nimwagurana abo muziga ko bazobaguranura, muzoshimwa iki? Abanyabyaha nabo bagurana abandi banyabyaha ngo baguranurwe nk'ibyabo. Bandanya. Ariko mukunda abansi banyu, mubagirire neza, mugurane abantu, mutaziga ko muzoguranurwa, kandi impera zanyu zizoba nyinshi, namwe muzoba abana bisumba byose. Kuko igirira neza intashima n'ababi, mugira imbabazi nk'uko so agira imbabazi. 3:7 umurongo w'3. Kandi ntimugahinyurire mu mitima yanyu, namwe mukazohinyurwa. Kandi ntimugatsindishe, namwe mukazotsindishwa. Yesu adufashe. Amen. Tubonye amajambo atari make, tuca tubona kandi ya migenderanire ingene ijambo ry'Imana rica ritubarira, ingene hakwiye kuba ya migenderanire y'Imana n'imigenderanire y'abantu. Ibyo navyo ntuvyirengagize. Hanyuma rero harimo amajambo 3 hano dushobora gukuramwo. Icambere nugukunda mugenzawe, nugukunda Imana, nugukunda abansi bawe. Umuntu agasaba kugira ngo agire gwa rukundo, kandi muri vya vyamwa vya mpwemu yera harimwo n'urukundo. Ikiranga abantu barongowe na mpwemu yera barangwa n'urukundo, barangwa n'imbabazi, barangwa no guheberanira.
erega na harya mu rugo mu nzu hatabaye guheberanira harabatobana mbega sivyo umugabo n'umugore hatabaye guheberanira mwabafasoni hatabaye guheranira mukabagabo mwese mu nzu mbega urugo rwogenda neza oya abagabo mbega harya mu nzu hatabaye guheranira urugo rwogenda neza ngira ngo abatishuye ngira ngo barabona ko byose bica bigenda neza ariko hategeza kuba uguheberanira kandi twarabibonye ko no mu rugo mu gihe hariho amatati mu rugo mu gihe hari intambara mu rugo mu gihe hariho kwahukanira mu rugo kwahukanira mu nzu mpwemu yera ntashobora kwinjira muri icyo cyumba cyo ni kibazo mu gihe abana arabagarariji mpwemu yera ntashobora kuza hano rero haravuga ngo urukundo rurihangana urukundo rurenza ko urukundo ntigwihayagiza urukundo ntigwishira imbere aho harimo ayandi majambo kuko umuntu agomba kwiyerekana ko ari umugororotsi abandi ari babi umugabo agomba kwiyerekana ko ari umugororotsi mu muryango ariko umugore ari mubi umugore agomba kwiyerekana ko ari umugororotsi ariko umugabo ari we mubi n'akago mukirisa agomba kwiyerekana ko ari umugororotsi ariko mugenzi we niwe ari mubi nta rukundo ariko iyo habaye intege nke ni kuri twebwe twese umwe wese ateza kugira intambuko yo guharira kandi ngo ivyo ugomba kuba kugira nawe ari kuvyigirira abandi hariho urukundo iyigira kabiri hariho guhezagira nuwo kugirira nabi umuhezagire nuwo kunyagutwawe umuhezagire niko ijambo ry'Imana rivuga umunyagice niwe cabaza ati mbega ivyo birashoboka egome birashoboka kuko niyo wahezagira uzoba uri kuramuvomerera bizotuma nawe asubira kwihana Imana idufashe kuko ni kibazo Bibiliya iravuga yuko igikorwa twahawe no kuja guhindura amahanga none nimba udakunda uriya muntu umupagani urya kugiriye nabi utamuhezagira woshobora kuja kumurira ubutumwa bumubohora muvyibaza kwikimweho wo vyubahuka mbega mu rupango nimba wamutata n'abantu mbega wabwira ubutumwa bwiza uzoca uvugira mu rusengero pastor acavuga ko afise umukozi w'igitangaza mugabo avugira mu rusengero gusa ahaba ntabwo avuga ahagendera ntabwo avuga ahakorera ntabwo avuga ibikorwa vyiwe nico kimwe n'ivy'abandi barayishushanya n'ibikorwa vy'abandi bikaca bigora Imana idufashe ariko umuntu ateza kwitegura icya kabiri ni guhezagira icya gatatu hariho gusabira abaguhama Yesu ashimwe aho rero hariho akadugo gakomeye aho hari akadugo gusabira abaguhama uteza kugira intambuko nini kandi bisaba ingufu nyinshi kugira ngo usabire abaguhama usabire abakurementaniriza usabire abariko barakwambika ibara usabire abakubeshera Imana idufashe aho rero uba wamaze gushika ahantu heza cyane Imana ishimwe umuntu umwe niwe yigeze kunyandikira arandika ibintu vy'erementanya kandi akabishira kuri jewe agakoresha telefone ntazi ya kure mugabo nkaca ndamwandikira naciye nandika kubera ntamuzi nanditse ngo uwo gusengera muri repertoire ziwanje muri telefone iyo ndamwise nkamusengera haca hagera igihe kubera naguma bamwe bagira ati ntumwishure oya ndamwishura kuko ndakeneye namwe nkeneye kuzobona umunsi umwe twicaye two dushima Imana hanyuma aracagira ngo umukozi w'Imana ngumba barire jewe ivyo vyose navuze ntavyonzi nivyo bambariye sawa ico rero ni ciza ubu nkeneye ko undi munsi naho tuzoba turashinga intahe tunezerewe Yesu ashimwe sengera mbega urasengera bose nurya yagututse uwakuvuze nabi uwaguheraniye hanyuma rero aha Bibiliya yavuzemo n'amafaranga n'amahera
abantu bakankana kubera amahera. Nagenda kubarire mupfuye ubusa, mupfuye amahera naho yoyaguha nawe ntuciye aheze ubwo nyene, ahubwo ugira uti Mana ko yayabuze ndasabye uzomuhezagire akayaronka azomba ariko ahandi ndahevye, uwo muhebera. Je nico no guhanura ko umuhebera. Erega naje harabona hebeye nawe tudafitunga menshi, ariko natwe turashobora kugurana. Aha na pastor arashobora kugurana abantu, urabahebera pastor ntace, kuko ikibazo kica kiba aca yugara telefone agandira nomero za telefone akaje gusengera ahandi. Hakorera toroka, hakwa kunyegera, hakwa subira kuri izindi nomero za telefone. Muharire tunamika amaso, ukunde, ugira urukundo, uhezagire, usengera abandi, ubakunde, ubahezagire, usengera abandi, uzoronka umugisha. Ubakunde n'abasi bawe, ubakunde, ubahezagire, ubasengere, uzoronka mpwemu yera. Wihane uronke mpwemu yera, wihane uronke ubushobozi buvuye mu ijuru. Ukunde Imana, ukunde na mugenzi wawe. Tunamika amaso, naho yoba ari umwe turamuhaye kaze aza apfukame hano bamusengere. Nturabe imyaka umaze mu idini iryo ari ryo ryose. Idini ryawe ntaryo nakoze ko, ariko idini si ryo zogushikana mu ijuru. Ikizogushikana mu ijuru ni ukwihana ukaronka mpwemu yera, ni ukwihana ukaronka umugisha w'Imana. Turaguhaye kaze nuze, kandi iryo jwi rikubuza kuza ni rya wa mugwanizi. Ubu mpwemu agomba arakubarira yuko uza ukihana kugira ngo wakire ubushobozi bwa mpwemu yera. Kaze. Benshi baribaza ngo kubera iki mpwemu yera atakivuga, ni kubera abantu batihana. Kubera iki wowe ni kubera kutakivugishwa, kubera utarihana. Kubera kutakivugishwa ni kubera ijambo ry'Imana wararitituye, warihaye ikibanza gito. Urwango rwarinjiye, wanebwe no mu gikorwa cy'Imana. Abanebwe namwebwe muze, abanebwe abataye ibikorwa mugaruke musaba Imana imbabazi. N'abataye ibikorwa, kuko nta kimazi yuko worohabwa ubushobozi utagikora. Ukwiye gusubira ukaja mu bikorwa, mpwemu yera nawe agasubira nawe akaguha ubushobozi, aguha inkomezi. Tugira ngo dusenge Imana. Kaze uyu mwanya nditwo kwiruka gose, nitwihuta, ni umwanya ukomeye. Je duha kaze umubwiriza aca abasengera. Mushishikare kuza aha, murabe mugume hariya, mupfukame hariya bere yabo hejuru. Turabona hano ko ego mupfukamaho mugeze, mupfukamaho mugeze. Ari n'abari hejuru mupfukamaho mugeze. Umwami abagire neza, abari kuri balko mupfukamaho mugeze. Umubwiriza abasengere. Hanyuma rero mumenye ko ubu ugiye gukunda Imana no gukunda mwene data. Ico ni cyambere. Utubu ndihanye byose, ngiye gukunda Imana kandi ngiye gukunda mwene data, kandi mu gukunda Imana ngiye gukunda ijambo ryayo, ngendera ijambo ryayo. Igira kabiri, ngiye guhezagira, singisubira kuvuma. Wa muvyeyi uri hano, tuzosubire kuvumana. Singisubira kuvumana, ngiye guhezagira. N'abanyanka ngiye kubahezagira, abamvuga nabi ngiye kubahezagira. Ikigira gatatu, ngiye kubasengera. Nzosengera bene data, nzosengera babandi na bamwe banyaga, na bamwe bamperaniye, na bamwe womengo baranyanka. Erega so bakwanka ni Satani agomba kubagirira nabi. Uti ngiye kubasengera, ngiye kubasengera. Ndavuye mu rusaku, ndavuye mu nsaku, ndavuye mu irementanya, mugabo ngiye kubasengera, ngiye kubasengera. Izo ni ingingo zikomeye cyane. Ngiye kubakunda, ngiye gukunda Imana, ngiye gukunda Imana no gukunda bene data. Ngiye kwama mpezagira, akanwa kanje kazobamwe muhezagiro, kandi akanwa kanje kazaba gusengera bene data.
n'abandi n'abatarakizwa. Dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, haleluya. Ngaba abantu bawe bari hano Mana, hano imbere yawe, baje nk'ababandi babaza ngo tugire dute. Uraheza uravuga ngo nimwihane. Petero aravuga ngo nimwihane, umuntu wese abatizwe mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Ngaba abantu bawe bari hano Mana, barapfukamye mu izina rya Yesu, barahindukiye nk'uko ijambo ryawe rivuze ngo nimuhinduke, ngo nimuhinduke. Baremeye guhinduka, barahevye bya byaha bakora, barahevye bwa busuma, barahevye bwa busambanyi, barahevye kwa gwanko, barahevye kwa kugunga abandi, barahevye kwa guherana. Nubagirire imbabazi Mana, nubaharire. Ibihe byo guhembuka bize bivuye mu ijuru, bumva amahoro, ubagirire ikigongwe. Ibyaha bakoze ubibaharire, ibyaha bakoze babihebe, barabiretse. Amaraso ya Yesu abeze, abuhagire, abakure ku ivyo bagabitanije byose. Nuko urakoze Mana, ubagirire imbabazi, ubagirire ikigongwe, ubaharire, bagenda bagushima ko bakijijwe nawe. Urakoze ko bagiriye imbabazi, tubigushimiye mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Mwebwe mwihanye mwumvirize. Iyo wihanye ugahita ndahevye singisubira, ubuhariwe. Nawe mutamwabanye n'umukozi w'Imana umenye ko hariwe. Mugabo hariho ibi byaha bisaba kona n'abakozi b'Imana, kuko hakenera reparation, gusubira gutunganya. Nimba warivye, umukozi w'Imana abwira inama ingene wobigenza. Nimba waguye mu cacu ubusambanyi, ushikira umukozi w'Imana akwara ingene wobigenza, kuko ntawugwa muri ico cangwa cashishikara sangira. Oya, abanza avugana n'umukozi w'Imana. Nimba hari icyaha ubona ukwiye gutunganya waragwanye, ubwirizwa kuvuga. Nimba wagiye ku bapfumu, aho naho nyene usubira kuvugana n'umukozi w'Imana kugira ngo kubarire ingene ubigenza. Hanyuma rero mwese mwihanye, umenye imvunyapfunyo y'amajambo twize, umenye uti ubu ufashe ingingo, ngiye gukunda Imana na bene data n'abantu bose. Mwacumvise? Muracumva? Ngiye gukunda Imana na bene data n'abantu bose, kuko ukunda ntumwararaza, ukunda ntumuvuga uko ugomba, ukunda ahubwo wamusengera. Hanyuma igira kabiri, ngiye kwama mpezagira, akanwa kanje kagiye kwama gahezagira. Mwavyumvise? Ishengero ry'Imana mwavyumvise? Akanwa kanje kagiye kwama gahezagira. Igira gatatu, ngiye kwama nsengera bene data n'abandi bose, abakijwe n'abatarakizwa ngiye kwama ndabasengera. Mbega iryo ni ijambo ry'Imana. Yesu abahezagire. Ubu rero tugira dusoma irindi jambo hariya muri Mariko 16 umurongo wa 15 niho abiriho duhera. Havuga ngo arababarira ati nimugende muje mu bihugu byose, mubwira abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatiza azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Umurongo rero wa 17 mumve. Kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubizera nibi: bazosenda abadayimoni mu izina ryanje, bazovuga indimisha, bazofata inzoka, nibanywa ikintu cica ntaco kizobagira na gatoya, bazorambika ibiganza ku bagwaye bakire. Imana ishimwe. Aha turabona harimwo muri za ngabire za Mpwemu Yera, harimwo gusenda abadayimoni,
gukiza indwara, gukora ibitangaza, harimwo n'indimisha arizo ziserukira ikimenyetso ca mpwemu yera. Ikimenyetso ca mpwemu yera ni kuvuga indimisha, kandi akacakira na bwa bushobozi bwa mpwemu yera. Muzorya icica ndaco kizobagira. Muri ibi bihe abantu benshi bafise ubwoba bw'isumu, ariko Bibiliya yarabivuze, Yesu arabivuga, muzorya icica, muzorya isumu ndaco izobagira. Muzofata inzoka ndaco zizobagira. Muzorambika ibiganza ku bagwaye bakire. Mbega uravyizera? Nagira ngo rero nsabe duhereye kuri zangabire, abakeneye ubushobozi bwa mpwemu yera muhagarare. Abakeneye ubushobozi bwa mpwemu yera muhagarare, ngo bazovuga indimisha. Abatararonka n'ico kimenyetso cyo kuvuga indimisha bahagarare. Bakeneye umubatirizo wa mpwemu yera nabo bahagarare. Tugira tubasengere. Egomen. Kandi muri uko gusenga tuca dusengera n'ibi bitangaza n'abagwaye. Hariho indwara ziterwa n'abadayimoni, tugira tuzisohore mu izina rya Yesu. Ugira uzisohore mu izina rya Yesu. Mbega uravyizeye ko zisohora? Urizeye ko haba ubasha? Mbega muravyizera? Mbega bamaze gukira basengewe banganike mu manike mushinga indahe, abo barasengewe bagakira mu manike badakekeranya. Yesu ashimwe. Dusenga Imana mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Haleluya. Mwami Imana yacu, turagushima ko isezerano ari ryacu. Isezerano ni ryacu. Isezerano ni igishengero ryo mu Kinama. Isezerano ni irishengero rya hano. Isezerano ni ry'uyu muntu wese ari hano. Isezerano ni ry'aba bahagaze barakeneye ubushobozi bwa mpwemu yera, umubatizo wa mpwemu yera, kuvuga mu ndimisha. Warabisezeranye mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Kaze mpwemu yera, kaze mpwemu yera, kaze Yesu batirize, kaze Yesu batirize, kaze Yesu batirize, kaze Yesu batirize, kaze mpwemu, kaze mpwemu. Utanga ingabire, utanga ingabire yo kuvugishwa, yo kuvuga mu ndimi, mu izina rya Yesu, 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 mu izina rya Yesu. Kaze mpwemu, kaze mpwemu, kaze mpwemu, kaze mpwemu, kaze ngabire mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Kaze mpwemu, kaze ngabire za mpwemu, kaze mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu, ubushobozi bw'Imana. Haleluya, haleluya. Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we, Yesu we. Data we, 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Ishengero ryiteguye, ryonyuguje, ryonyuguje, kora ibitangaza Mana. Mpwemu yera, mpwemu yera, mpwemu yera ukore, mpwemu yera ukore, mpwemu yera uvuge, mpwemu yera uvuge, mpwemu yera uvuge, mpwemu yera avuga, mpwemu yera uvuge, mpwemu yera uvuge. Ishema, haleluya, 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 haleluya. Yesu. Haleluya. Hallelujah, 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 hallelujah.
mwami Imana yacu, raba n'aba bagwaye Mana, raba aba bagwaye, raba aba bagwaye, urabona abagwaye mu mutwe, uraba abagwaye mu matwi, abagwaye mu muhogo, abagwaye mu nda, abagwaye mu magufa, abagwaye maraso, mu izina rya Yesu turasabye ubushobozi bw'Imana, zangabire zampwe muzikore, yangabire y'ukwizera ikore mu izina rya Yesu, ukize, turasohoje abadayimoni bamwe bateza indwara basohoke mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ahari umuriro w'Imana, uturire abadayimoni bahunge, abadayimoni bateza indwara mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Indwara zihunge, ubumuga buhunge mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Kiza ry'amatwi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Tegura ry'amaraso abe meza mu izina rya Yesu, amagufa asubire akomere mu izina rya Yesu. Genda mwami, genda mwami mu izina rya Yesu. Bushobozi bw'Imana bukize. Amen. Haleluya. Urakoze Mana, urakoze kukoze, urakoze kukijije, urakoze kubohoye, urakoze kubatirije, urakoze kutanza ingabire, urakoze mwami, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen. Yesu abahezagira.